Ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Nizere neza ko mumeze neza. Hanyuma reka mbabwire ko amakuru atugeraho muri aka kanya avuga yuko Colonel Rutiganda George Mazizi washakishwaga kubera uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi yamaze gupfa. Colonel Rutiganda Jean Maseni wakoreshaga amazina ya George Mazizi mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yabarizwaga mu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR, yishwe n'uburwayi aguye mu gace ka Bwito muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru ari ku kimakuru ry'Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda akomeza kugenda abivuga. George Mazizi yapfuye nyuma y'igihe yari amaze arwaye. Amakuru avuga ko yaguye ku birindiro bya FDLR Foka uyoborwa na General Ntawunguka Pacifique uzwi nka Omega, aho yari amaze iminsi ajyanwe kwitabwaho. Mazizi George ari mu bahunganye n'abajenosideri bakimara gutsindwa bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cya jenoside. yari burugumesitiri wa komine Murama muri prefegitura Gitarama. Ubu igice cyayo kimwe kiri mu karere ka Nyanza mu gihe ikindi kiri mu karere ka Ruhango. Ari mu batije umurindi banayobora jenoside muri komine Murama, ndetse amaze guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye mu bayobozi b'umutwe wa FDLR uhuriyemo abajenosideri. Yari ntagondwa yo muri Hutu Power mu ishyaka rya MRND. Niwe wayoboye jenoside mu bice bitandukanye harimo Gitwe, muri Nkomero hiciwe abatutsi benshi cyane biganjemo abo mu itorero ry'Abadventiste. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG Dr Bizimana Jean Maseni yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo.com ko George Mazizi yagaragaye mu bikorwa by'imirwano n'ibya politike yo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati hari icengezamatwara n'abajya mu bikorwa by'imirwano byo kugaba ibitero. We yari mu gice kirebana no kugaba ibitero ahantu hatandukanye. Impamvu yagiye mu gice cy'imirwano ngo nuko Rutiganda mbere yo kuba burugumesitiri yari yarabaye umusirikare, ngo yize mu ishuri rikuru rya gisirikare rya SM, hanyuma ntiyakomeza ibya gisirikare ariko yarabyize. Muri FDLR aho yagereyemo yakoze ibyo bikorwa byombi byo kujya mu bice by'abashinzwe imirwano no kuyiyobora, ariko n'ibikorwa bya politike ngo yarabikoraga kuko nk'umuntu wabaye burugumesitiri ngo yarajijutse nabyo yarabizi. George Mazizi mbere ya jenoside yakoranaga bya hafi na Rutaganda George wari vice perezida wa mbere w'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Uyu akaba avuka kuri Impamo Esdras ukomoka muri komine Masango yari yegeranye na komine Murama, ubu byabaye akarere ka Ruhango. Rutaganda ngo yafashaga Mazizi kubona intwaro no kuzintera hamwe kugira ngo rero zikore jenoside zinice abantu b'inzirakarengane. Rutaganda wari warakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko mpuzamahanga cya Arusha ngo yaje kugwa muri gereza muri Mali ahitanywe n'icyorezo cya virusi itera sida. Mazizi bivugwa ko ari we wakoreshaga imbuga nkoranyambaga za FDLR zinyuzwaho amakuru atandukanye ahakana akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yaherukaga ngo guhabwa kuyobora imbuga n'ibinyamakuru birimo Intabaza n'Urugaga bikorera mu kwaha akuye umutwe. Ngeri ku rutonde rw'abashakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi yakekwagaho. Uwo rero mu by'ukuri navuga ko FDLR ikomeje kugenda icika intege mu buryo butandukanye nyuma yo gutakaza bamwe mu bayobozi, bamwe mu basirikare bakomeye cyane, ndetse kandi navuga ko nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibagabaho ibitero simusiga bitandukanye bigamije kubaca intege ndetse no kugira ngo bishyikirize MONUSCO abandi bagaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri abasesenguzi bakurikiranira hafi politiki bavuga yuko imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ubundi isigaye ku izina gusa, nta kindi kintu mu by'ukuri igaragaza ko ikigirwanira, kubera yuko bagiye bagaragaza intege nke kandi bagiye bacirwa intege no kubura bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bagiye bafatwa mpiri, abandi bakicwa mu bitero bitandukanye bagiye bagabwaho n'ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko kuva yagera ku butegetsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze yuko arajwe ishinga no gutsinsura cyangwa se no kurandura burundu imitwe y'inyeshyamba yose ibarizwa ku butaka bwa Kongo. Birumvikana harimo n'irwanya umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda nka FDLR, CNRD, FRN. Bose mu by'ukuri avuga yuko afite ingamba zikomeye cyane zo gukora ibishoboka byose imitwe yose ikaranduka ku butaka bwa Kongo. Ntabwo ari imitwe irwanya umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda gusa, ko harimo n'irwanya Kongo, irwanya Burundi, irwanya Uganda, bose bakabarizwa cyane cyane mu mashyamba aherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo.
aho bivuga yuko mu by'ukuri bariyo akubwa impamvu zitandukanye, nubwo bavuga ko barwanira mu by'ukuri gushaka kujya ku butegetsi cyangwa se mu by'ukuri barwanya ubutegetsi butandukanye, ariko mu by'ukuri nabavuga yuko bariyo mu buryo bw'inyungu zabo bwite, birimo no gushakisha cyangwa se no gusohora imitungo abaturage ari mu gihugu cya Kongo, birimo kandi no kuba ngo bajya no gushaka amabuye y'agaciro muri iki gihugu cya Kongo, dore ko ari kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro menshi cyane. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Repubulika ya Centrafrica yayirungikiye umukomanda wo mu migwi irwanya leta yagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu. CPI yavuze ko Mahamat Said Abdel Kani w'imyaka 50 yararongoye urunani rw'imihari y'abarobere ba Seleka rugwiriyemwo abayisilamu mu ntambara muri ico gihugu yatanguye mu 2013. Ubwo bwicanyi bwahuje umuhari Seleka n'utugwi tw'abanyagihugu birwanira ku gatwe kabo bagizwe ahanini n'abakristo bashigikiye uwahoze ari perezida François Bozize biswe aba anti-baraka. Akekwa kuba yarakoze ibyaha birimwo gufunga inzirakarengane, kuboreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu ubutakigaruka n'ibindi byaha bitokorerwa ikiremwa muntu. Said yitezwe ko ashika Irahe mu Buholande ku cyicaro ca CPI kuri uyu wa mbere nk'uko umuvugizi wayo yabivuze. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri leta ya Perezida Joe Biden bavuze ejo ku munsi w'Imana ko twigoro twa leta ya Amerika two gucandaga amamiliyoni y'abantu urucanci rw'umugera wa corona turiko turagenda twikwega, ariko bavuga ko bafite ibyizigiro ko isekeza barimwo ryo kurwanya uwo mugera rizotanga ivyamwa vyiza mu mezi 3 ari imbere. Xavier Becerra, umushikiranganji wa Amerika w'amagara y'abantu, yavuze ko leta ihitiye yabasigiye imigambi idakora, ko ubu bariko bashira ibintu ku murongo mwiza. Yavuze ko ibibazo bihari bitazokemurwa vuba bwango, ariko ko hari ibyizigiro ko Amerika ishobora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Biden yihaye intumbero yo gucandaga amamiliyoni 100 y'abantu mu minsi 100 yiwe ya mbere ku butegetsi. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko gushika ubu igihugu kimaze kuronka abarenga imiliyoni 25 banduye hamwe n'abarenga 417 bamaze gufa, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo aricyo cyose ku isi. Tukivuga kuri uyo mugera, Israeli yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo c'indwi indege nka zose zinjira n'izisohoka igihugu mu ntumbero yo kuzibira ikwirakwira ry'igisanira c'umugera wa corona giheruka kwaduka. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere byavuze ko iyi ngingo itangura gushirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushira wa kabiri, igumizweho gushika ku munsi w'Imana. Mu gatondo ko ku w'Imana, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatangaje ko leta yiwe yasanze uwo mugera w'igisanira ca COVID-19 uri kuragwirirana mu gihugu. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko bongeye gufata abarwanyi b'abatalibani 600 bari barakuye mu busho igihe bari ko bashira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya leta z'umwe za Amerika n'uwo muhari. Umuhanuzi wa Afghanistan mu mutekano mu gihugu Hamdullah Mohib avuga ko abarwanyi baciye basubira ku rubuga rw'intambara kugaba ibitero ku basirikare ba leta no ku basivile. Mohib yabwiye abamenyesha makuru ku murwa mukuru Kabul ko leta yiwe atabandi batalibani izosubira kurekura. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid we yarahakanye ivyo vyagirije ko abarwanyi babo baciye basubira ku rugamba canke ko 600 muri bo bongeye guhagarikwa n'abategetsi ba Afghanistan. Abategetsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batewe ubwoba n'umutekano ubandanye utosekara mw'ikambi y'impunzi ya Al-Hol mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria, inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije hagati y'amatariki ya mbere n'itariki 16 ukwezi kwa mbere. Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda
aho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Impamvu ni iyi: none amahera yashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari. Rero nababwiye ko butugira tubifate tuburonde rindishira hamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bandi banani. Uwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho mu Burundi kandi ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ejo ryashyizeho umunyamabanga mukuru mushya. Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyiricyo mukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu nukuramiriza tuzobandaniriza aho yaragejeje. Nitubitinya rero tuzobikora kandi fashijwe na mwese abagumyabanga. Reverien Ndikuriyo warayatorewe uwo mwanya. Aya makuru n'ayandi turagarukaho mu kanya. Maze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Arabashinja kuyobora nabi bigatera igihombo. Uyu munsi ijwi ry'Amerika bifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi ryabateguriye inkuru ku bijyanye n'ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi. Turagezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Ariko atanga ikiganiro ku bamenyesha makuru no ku banyagihugu mu mpera z'umwaka uheze umwaka wa 2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abarongoye amwe muri ayo mashirahamwe. Itunganywa ribi rituma ayo mashirahamwe akora homba biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye arega abo barongozi nabo bakorana. Murazi ko nabo nyene tubamaze ku iminsi Regideso na Onatel bajya nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu gute. Abenegihugu bashize umutahe muri iryo shirahamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara bayaha Regideso bati wewe ubitunganya ku neza ya twese kandi aya mahera mwinjiza aba ariyo nyene leta izocikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abatararonka baro batwaye amazi n'amatara byose acabigira gwabo. Abakozi ba Regideso none amahera bayashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari. No kuvuga ni umugwi wagiye hamwe ucu dutwara amatara n'amazi baratwara barabitwira. Rero nababwiye ko butugira tubifate ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi tuburonde rindishira hamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bandi banani. Aho woza wumva mvuze uko ngo sendika zishize zitonda izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yacahaje y'abene gihugu wajenjeje kuburanira abene gihugu. Izo sendika nizaza nzozibaza. Ubu rero namwe muri kuko mubayariye murimwo amatara n'amazi byaje. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyarindiriye ku kwezi kwa mbere kuno mwaka 2021 kurangira adahinduye ibintu muri ayo mashirahamwe. Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura umuyobozi mukuru wa Regideso ishirahamwe ritanga amatara n'amazi. Habonimana Simeo aherutse gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ishirahamwe Regideso ashimuka iryo shirahamwe ryari ryifashe mu by'ubutunzi muri kino gihe. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'inondwi ariko abisikanya n'uwamusubiriye, Habonimana yasiguye ingene umwimbu waduze afatiye ku kuntu yawusanze. Ishirahamwe ryari rifise amafaranga make ku makonti muri yaridi 800 renga, ryari riheraniye abanyonyi batandukanye miliyaridi zisha kuri 38,700,000 arenga. Ishirahamwe ryari riheraniwe miliyaridi ziga kuri 26. Twarashoboye kwishura amadeni ishirahamwe ryari riheraniwe. Ishirahamwe nta